Ishirahamwe ry'abakenyezi b'inkerebutsi ngo ryagiyeho kugira abakenyezi baje hamwe bashigikirane mu bikorwa bitandukanye basanzwe bakora badasize inyuma isuku. Vyiganwa na Anike Nsabimana arongoye iryo herero ry'abakenyezi muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura. Abakenyezi b'inkerebutsi bakora ibintu byinshi bitandukanye, ni abakenyezi koko b'igihugu n'indongozi zitandukanye. Abo bakenyezi rero dukora ibikorwa bitandukanye, turafashanya, turakora ibikorwa by'igihugu, turashikirana twebwe nyene mu manza zitandukanye, turaja no kuraba n'abantu bikora. Iyo umugambi wacu dufise mugabo tukaba dufise n'izindi ntumbero tuzokora mu myaka ikurikira, kubera bukebuke ibintu tubitwara bukebuke. Nsabimana avuga kandi ko isuku riri mu biranga umukenyezi, abibutsa ko aho hambere hahise ahantu haba mwigeme wahabwirwa n'isuku, ivyo kandi bikaba vyarakwegakwega imisore, nayo urugo rutagira isuku ata misore yarutumbera. Iki gikorwa twazindukanye n'umunsi kuri zone Buyenzi, twafise intumbero y'uko umukenyezi ategeza kumenya ko ahaba, ategeza gusukura ahatumbereye, akaba umuntu amenya ko umukenyezi arangwa n'isuku, na cane cane tuzi ko imigenzo ya kera umukenyezi niwe yaranga isuku. Ahantu haba hari umwigeme hadasukuye nta n'umusore yahashika. Turavye no mu gisagara kuko nyene abanyagisagara musanga twarateye imbere, sino ataraho umukenyezi wa ruguru saa 11 inyoni ivuga abantu bamaze gukubura aho baherereye, ugasanga no mu mabarabara mu mihora bakubuye. Ico gituma rero twebwe nabwe abakenyezi bo mu gisagara dutegeza kumenya ko tudatakaranga, dutegeza kumenya ko umukenyezi kimuranga ari isuku, ari isuku. Nta terambere rishobora kurama hatari isuku. Murazi ko turi mu gihugu, turiko tuja mu gihugu cifashe 2040, giteye imbere muri 2060. Nico gituma ubwa mbere tubanza gusukura aho duherereye, hama ibikorwa byose bikabandanya ishinya mukuru twashize imbere. Sefu Niyonkuru, umukuru wa zone Buyenzi, we yakebuye abaraho ko igikorwa c'isuku abarundi bakwiye kugigira icambere, kuko atawuzova hanze ngo ababwirize ivyo bakora canke ngo aze kuribakorera. Bomba yuko kwamana kano gatima ko gukunda igihugu cyanyu, ko gukunda igihugu catwibarutse, kuko nta wundi azokidukundira, nta munyamahanga azoza ngaha ngo adukorere canke adutegeke ivyo tukoze, ahubwo ivyo gukora nibyo wacu nitwe tubyibonera. Tugashaka yuko twokwama dufata iya mbere kugira ngo ibintu bigende neza. Uwarongoye zone ya Buyenzi akaba ashimira abo bose bitanga kugira igisagara kigume gisa neza.